Igice cya kane rero tugihera kwa Mathilda aho yatanguye kwigirira amatize nk'ibisanzwe. Ubwo we intumbero afise ni minsi 21 kugira ngo abe yibagiye abahungu bose baba barakundanye, babandi bamuteseje batumye agira ubuzima bubi, abo twatanguranye story yose muravyibuka. Umuhungu wa mbere bahebanye mu buryo yari amaze kuryamana nawe, n'umuhungu wa kabiri bikaba byagenze uko nyene, eka n'umuhungu wa gatatu nawe bikaba bisa nk'uko byagenze uko nyene. Muravyibuka kuri Amani ko byagenze. Aha tubona yo yari yibereye mu itizi ari kumwe n'uwundi mukobwa, ubwo hakaba haraje uwundi musore amubwira ati muri mwenyene, ariko Mathilda we ntiyaravyishimiye. Uwo mukobwa bari kumwe amubwira ati ni twe twenyene. Sawa reka dukomeze siporo rero. Ubwo Mathilda we ntabwo yaragishaka kubona umuntu w'umuhungu n'umwe, ariko baragira siporo akaguma mwihweza cyane. Ubwo Mathilda ntabwo yari sanzuye, yatanguye kubona yuko adashaka kugumana n'umuhungu n'umwe canke ngo abone umuhungu imbere yiwe. Mathilda yaciye yigira, maze uno musore amubwira uno mukobwa ati ko aciye agenda hoba habaye iki? Nta kibazo ntacyo ndabizi ko reka ngenda mubaze. Ubwo yaciye agenda kugira ngo abe yamenya amakuru nimba hari ikibazo cabaye. Yaramushikiriye maze amubaza ati ko uciye ugenda kandi twari dutanguye kugira kugira ngo tugire siporo, numva ntameze neza nico gituma ngiye. Rero bamwe mugende mwe muragira siporo nta kibazo, giye ko ntameze neza hanyuma ngende nduhuke. Maze umukobwa amubwira ati pole genda uruhuke, kumbe camuhishije n'ibibazo by'abahungu bagenda bahura nabo mu rukundo. Ariko kwindi incuro rero kandi tubona aho Catherine na Mathilda bari bagomba basohoke, amubwira ati ubona ntaberewe, umbona gute? Uno munsi ndi handsome cyane kandi twese turaberewe tumerewe neza. Ubwo yamweretse na makeup ukuntu yari yayisize, maze avuga ati ubona yo yambereye bimeze neza. Maze nawe amubwira ati bimeze neza cyane, ingo tugende. Ubwo bose bari bishimye aho bari basanzwe bagomba basohoke. Mbese bagomba basohokere hehe? Catherine muri we yumva yuko ategerezwa kuba yafasha uno mukobwa kugira ngo yibagire abahungu. Ubwo barasohotse maze baragenda. Tubona kandi ku ruhande umukunzi wa Catherine yabarindiriye ariko araraba ati mbese ko batevye. Ubwo ako kanya nyene Catherine yabaye yashitse mu modoka maze arurira, aramutsa n'umukunzi wiwe ati mutwihanganire ko twatevye. Aho kandi tubona yuko hari uwundi musore bari kumwe n'umugenzi wiwe, amubwira ati karibu rero twinjire. Ubwo Mathilda we kubera ibibazo yarasanzwe yifitiye amubaza ati nari nzi kuri wenyene none vyagenze gute? Amubwira ati n'umuntu wo muri famille wenyene n'umujama yaje kundamutsa, nabonye umenga sinamusiga muhira, nico gituma mbona umenga kujana nawe nta kibazo kihari. Ariko uno musore tukabona araba ukuntu Mathilda. Ubwo Mathilda yababwiye ati munyihanganire gato umunota umwe ndaba ngarutse, hari akantu nibagiye. Ubwo yavuye mu modoka maze aragenda ashika mu nzu, yashitse ashiramo serire, kumbe ntakigomba ikibazo ni kimwe cy'umuhungu. Ubwo yaciye akura n'ibirato maze aragenda yinjira muri chambre. Ubwo ku rundi ruhande naho Catherine yavuze ati none sheri ko mbona atevye reka ngende murabe. Maze umukunzi wiwe amubwiye ati sawa nta kibazo genda murabe. Ariko ku rundi ruhande tubona Catherine we yamaze gushika ariko aradodora ati Mathilda ugurura tuganire. Yakoze kuri telefone kugira ngo amahamagare, ariko byarangiye telefone yiwe itarengana, yongera kuguma atelefona. Ariko Mathilda kubera ibibazo yari yifitiye yari yamaze kwiryamira yigize nkuko yasinziriye, ariko muri rusange ntabwo yari yasinziriye. Ubwo Catherine yarihevye maze yigira inama yo kugenda. Yatanguye kwibuka umusore wa mbere ko nubahevye, amubwira ati wewe urinde uko utokumva yuko duhebanye, wo kwibera ko utobaho wenyene. Ubu ndaho kandi uko nubahebanye yamusize muri liste, no aramubwira ati ko numva telefone yanje itereka iragutora, sinzi ko ikibazo cy'amakonnection byagenze bite, tirekana nagiye wala aha twamaze guhebana. Akaba yari umuhungu wa kabiri. Umuhungu wa gatatu na wewe yamubwiye yuko atamushaka na rimwe mu buzima bwiwe. Ibi akaba ari ibibazo no mukobwa yakunda guhura navyo.
narababwiye neza ino story yitwa Dunia, ushobora kugenda ukaba wayisacinga ukayironka, maze duhurire mu gice ca gatanu kizokurikira, aho tuzobona buri kimwe cyose, mbese n'izihe nkurikizi zabaye kuri Mathilda inyuma yo guhebana n'abahungu benshi. Muraza kunyihanganira kubera ko ijwi ntabwo rimeze neza, ngize iminsi ntameze neza kubera ngo y'akagripe, ariko nabonye umenga ntivyoba vyiza kuba namara igihe kirekire ntariko ndabahereza amastori yanyu musanzwe mukunda cyane. Like, comment, share, byose iyo mubikoze biraduhimbara. Naba neza ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora ubikore kugira ngo ikindi gihe cyose tuzoshirako episode canke ikindi gice canke story y'urukundo uzoshoke ubibona. Ciao ciao, turabakunda cyane.